akamenyero kisha inkware. Mutegerezwa gutora neza. Gutora neza ni ikintu gihambaye. Amatora yakoze. Gutora neza bidusaba gutora abantu b'abanyabwenge. Turabaye ikaze mwese. Muri 2020 Perezida Pierre Nkurunziza yigeze kuvuga mu mpenyiko z'amajambo ko abarundi n'abagumyabanga bakwiye gushira mu bwenge mu gutora ntibatore nk'uko batoye kuva muri 2005, 2010 canke 2015. Yarashimitse cyane ko abarundi bakwiye gusaba Imana ikabaha ubwenge bwo gutora umuntu amenyekanye cyane muri politike. Agiye Nkurunziza yaravuga neza ko nawe wotorwa ariko utishimira abanyagihugu iyo ntsinzi yawe ataco ivuze. Yasa n'uwamaze kuburira Perezida Varisito Ndayishimiye ico gihe yaragiye gutorwa muri 2020 nabo bari kumwe ko bobo batari bamenyerewe cyane mu banyagihugu. Ico gihe ngo hari agiye gutorwa abarundi bifuza cyane. Muribuka intoreka zabaye no kuvyashikiye agatonde rwasa. Mwibuke ko ayo majambo Perezida Nkurunziza yavugiye mu ntara ya Burundi muri komine Matana ni ikimenyetso c'ubwenge yahaye abari bazi biriko biraba kurunani rw'abanyabururi rugira rufata ibintu mu minwe. Turabahaye ikaze mwese muri iyi documentary igiye kugaruka ku byari byashikirijwe na Pierre Nkurunziza umuhisi warongoye igihugu c'u Burundi, ariko ubu biriko biribonekeza ingaruka abarundi barimo kubera kurongorwa na Perezida Varisito Ndayishimiye. Ni naco bituma nagomba kumenya kano karyo ko kumenyesha abarundi bene wacu hamwe n'abagumyabanga iki kiringo tugiye kujamwo guhera mu mwaka 2020 gushika 2027 n'ibizobandanya nibiringo bitandukanye nibiringo twahoramwo. Abantu ntibagira akamenyero kuba akamenyero kisha inkware. Mutegerezwa gutora neza. Gutora neza ni ikintu gihambaye. Amatora yakoze. Gutora neza bidusaba gutora abantu b'abanyabwenge. Abanyabwenge bisigura abubaha Imana kandi bagakora ivyigomba n'abanyabwenge kandi bagatinya Imana. Muteza kandi gutora abatahura ivyanyu n'ivy'igihugu. Suwariyo wese mukwiye gutora kuko gutahura ivy'igihugu n'ivyo beneco niko rufunguzo kubagezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Mwese turabahaye ikaze. Iyo buba ubumwe bwari ikindi mu mateka y'urugamba rw'umuhari CNDD-FDD bantu bazi na batabizi haravuzwe mu guhemuka kwa bamwe mu ndongozi zo hejuru z'uwo muhari kenshi batsitajwe n'uruhendo rw'umwanzi w'umuhari kubera bavuga mu ntara imwe akabereka ko bobo biteguriye kubakira akaba igihugu byoroshe kugira agateka kagomeye aho kamye. Ni benshi bagumye bibaza ingene Nkurunziza nawe yahavuye agwa muri uwo mutego nk'imvukire yo mu buraruko, ariko ico benshi bibagira nuko nawe yigitigisanira ciyo ntara biciye ku muvyeyi wiwe yari imvukira yaho. Iyo turufu abangushi barayikoreye ko mu kumwereka ko ari uwiwabo, bityo rero biteguye gukorana nabo mu kwikura ko bita umwanzi wabo rutura n'abamushigikiye. Tumwe rero bahenda indongozi za mbere zigaheka umuhari nkuko na Nkurunziza yashaka kubikora. Icabagoye nuko mu mugambwe CNDD-FDD harimo abagabo batemera ko iryo bararisubira kugwa nkuko byagenze bakiruka urugamba. Perezida Pierre Nkurunziza n'abari ko baramufasha bagiye kwemera neza ko inzira zanse babonye abo bagabo batesheje Nkurunziza umugambi wo kwigira umwami w'abarundi ngo bagume ku butegetsi ibihe byose, bamutesha no gushiraho wowe yashaka azamworohera gutamika ijambo. Mu ruyeri no mu rwenge baciye biga umugambi wa kabiri wo gutegura urundi mugambwe bocamwo iri mu yitwa kwitavuga rumwe na CNDD-FDD. Bamwe mu ndongozi zo hejuru z'uwo mugambwe zifitaniye imigenderanire myiza n'ibihangange byo muri CNDD-FDD kuko bigeze guhuzwa na byinshi bakiri ku rugamba. Barakoze ibishoboka kugira ngo umukenyero ntuje mu ngiro mu kwibira ibanga indongozi za systeme. Intama zo gutegura uko umugambwe woshigikira
n'uwo ushigikirwa akaba ari wo usubirira CNDD-FDD biciye mu matorwa ya 2020 zahereye Bujumbura zisozerezwa Ingozi. Muri iyo nama ya nyuma yabereye Ingozi, umukuru w'umugambwe yakuwe mu gisagara ca Bujumbura mu modokari y'iperereza ajanwe ku kirimbi Ingozi. Byaratangaje abarundi benshi ukuntu babonye abayoboke benshi ba Major Petero Buyoya bahurumbira uwo mugambwe kandi bahoze barabana y'ingwe mu kibazo c'amacakubiri y'ubwoko. Amaze gupfundika neza uwo mugambi, Nkurunziza ku ruhande rw'iwe yaciye atangura guteguza mw'ibanga bamwe mu bayoboke biwe, babwira ko ibya CNDD-FDD biramuka vyanse buca baca mu yindi nzira. Niho yatangura rero kubivugira mu mpenyeko z'amajambo ko abarundi n'abagumyabanga bakwiye gushira mu bwenge mu gutora ntibatore nk'uko batoye mu myaka irimo 2005, 2010 hamwe na 2015. Ico gihe yarashimitse ko bakwiye gusaba Imana ikabaha ubwenge bwo gutora umuntu amenyekanye cyane muri politike. Aravuga neza ko naho wotorwa ari gutishimiye n'abanyagihugu iyo ntsinzi yawe atacivuze. Ico gihe rero yasa n'uwamaze kuburira Ndayishimiye nabo bari kumwe bobo batari bamenyerewe cyane mu banyagihugu hagiye gutorwa abarundi bifuza cyane. Mwibuka ko ayo majambo bumvirije Nkurunziza yavugiye mu ntara ya Bururi muri komine Batana ni ikimenyetso c'ubwenge yari yahejeje guheza bari bazi biriko biraba n'urunani rw'abanyabururi kugira rufata ibintu mu minwe. Ubutumwa bwatanzwe mu ibanga Nkurunziza burunduka ibihangange babwiye ko burya CNDD-FDD abarundi boyitora kubera we rero ko atabishizamwo ukuboko bashobora gutangara ataco bahakuye. Iyo ntambara ikomeye rero yari kibera muri CNDD-FDD yarahatswe gukwegera igihugu iyo abagabo badahaguruka. Guca haba imyamamazo ya nyuma CNDD-FDD yabereye mu gisagara ca Bujumbura, Perezida Nkurunziza yari yakoranije ya nyuma ibihangange byari byamubereye ibamba ko izo nteguro ziwe zitaja mu ngiro. Arabakarira cane kuko ari abahemu kubona yarabahaye amatungo atagira urugero kugira bamushigikira ariko bakaba badashima. Umwe muri bo yaramubwiye ko ivyo bafise babishitse ko kuko babikoreye ko inkovu z'urugamba bafise atari ibisharizo, ari izi bibutsa ko aho bicaye bahakoreye ko ivyo yama abahayira yabahaye atari we yabibahaye, babihawe n'umugambwe bakuye ku muhari kandi ari bo bamwakiriye ku rugamba atari we yabakiriye. Niho rero yababwira ko ijunja amaze kugira mu Barundi rishobora gutuma umugambwe CNDD utsindwa mu gihe bamwiteranya ko maze agafata izindi ngingo. Ikindi gangange gica gifata ijambo kimubwira ko ahubwo bari bifuza kumumenyesha yuko ukutegurira kubana neza na Hussein Rajab kuko imyiteguro yo kumwakira bari bayigejeje kure. Ndamubwira ko nk'ibihangange mu gihugu no mu mugambwe CNDD-FDD bamaze kwemeza ko Hussein Rajab baca bamusubiza umugambwe kugira usubize ijunja wahoranye kera kugira abarundi n'amakungu basubire kuwizera na kare inzira zo kumukura muri ayo mabanga ntizakurikije amategeko. Baramuhumuriza ko azogumana ico kibanza ciwe c'imboneza yamaho ariko ko hazoba hari umunsi mukuru umugambwe kuko ico kibanza kigiye gusubizwaho ku bwa Hussein Rajab. Ico gihangange rero kiramuremesha ko yogumya umutima kuko Hussein Rajab atakwihora kumuzanye kandi umugambi uzoca ukomera hagusambuka nk'uko Nkurunziza ariko arabibakangisha. Nishavu n'akantu Nkurunziza yaciye ahaguruka abavuma amate mu maso aca ababwira ko umuzi wa Rajab ari urwenge bakoreshejwe gushaka kumwica kuko abizi neza kubera Rajab batobana mu mugambwe no mu gihugu ngo bishoboke bivanye n'ivyo yamukoreye, aca abasigaho aragenda. Ayo mate yabavunye yaratumye bamwe bashavura ku rugero rukomeye biranka ko bihanganira ku gasuzuguro. Bamwe muri ivyo bihangange rero baciye babona ko uzatakira uwabo harinze hagera aho yifuza ko umugambwe CNDD-FDD utsindwa kubw'inyungu ziwe. Coronavirus imaze gutwarira rimwe ba Petero babiri kazoza k'uwo mugambwe kaciye gasa n'agahagaze. Ubu bamwe mu bari bizeye ko bazokwiyoberanya bagafyuka muri uwo mugambwe kugira basenyure CNDD-FDD baramaze kuzeruka. Bamwe bimukiye mu bisabisho aho bivuga ko basenga basaba ko indongozi za CNDD-FDD zosubiranamwo akaba ari zo ubwazo zisamburira uwo mugambwe gutyo ukubona gutembagaza maze bakabona gutembagara maze igihugu bakagitora mw'ibarabara. Iyo rero bumvise amazina ya bamwe mu bagabo b'Uburundi bwibarutse bashaka gusubira gufata ibintu mu minwe mu gusanasana umugambwe n'igihugu, banya wayo baca bagwara imisonga n'ibinyembavu kuko bari baza baraciye ku mazi bagira ko baganduka ku mazina amwe n'amwe kandi batagiye ku maziko yabo. Ikibaco mu bwongo nuko ivyo bita amasengesho bitirira gusenyuka kwa CNDD-FDD yoca abimfa gusa mu gihe abo bagabo boseruka, ariko benshi rero ico
wanka nico ubona baribagiye ko iyo buba ubwumwe bwari kuba. Kera abarundi bari bafise umuco wo kuvumba ku rwenge, abatari barutumwa ko muri uwo mugenzo bakunda guteramira ahari udusozi dukirurutse kugira bashobore kubona imihana irya nino. Umuhana babonyemo akotsi karengera kava mu itongo ry'ibitoke, baca bamenya ko ari mu Rugarama, baca biha iyinga ryo kubangira, riheze bagatangura kuza baramukanya muri urwo rugo mu kwisabisha, agakomezwa ko kudomeka agatabi. Iryo yinga rero ryaba ririmo gutarura, kugana no kugusha kw'irengwe, cakumenyesha ko ari abavumvyi babigize umwuga barakuranwa mu kuza kugira barabe ko mutoba muriko murakomorora. Aho hambere naho mu mico y'abarundi carazira ko umushitsi akugendera akagenda ataca muhaye, kuko ibintu vyari bihari kandi imitima y'abarundi ntiyari bwabungwe kubwo urwango n'inzigo. Burundi rero co kimwe n'ibindi bihugu bitari bike vyo kw'isi bwaregereye hari isi Imana yaninahaje ubutunzi kama. Ubwo butare nubwo benshi babwumva bakaremerereza kuko babusomamwo imiganda y'amafaranga n'ivu canke amabuye, niwo buteka mu nkono ngo bujaburira abana, bishitse bukaba bwubutse mw'itongo ryawe. Bisabwa ko haboneka ubushoboye kubuhingura maze gutera imbere akabushira ku isoko, abakunda ibiyasayangana bakazana iryo kwaca maze wewe mwene wo ugatubura. Hari benshi mu bategetsi ba Afurika bakunze guhenda abanyagihugu babo mu kusamaza iyo bashaka kwigumiza ku butegetsi, bakabereka ko babugumako kuko bariko bacungera ubwo butare ntibabubibe. Bakanabahenda ko ibihugu rutura vy'isi bikunze kuza guhiga ubwo butare muri Afurika vyo atabutare bitunze, ariko sivyo namba. Ivyo bihugu bikomeye kw'isi birafise ubutare n'ubwo gutera inyoni, ariko vyo bifise intumbero yo kubanza kuja kuyo butare mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, kuko baburonka kuruha, hanyuma rero ubwo iwabo bazobwimba ubundi bwo kw'isi bwaraheze. Ni nka bimwe vy'umwana w'umunoho anyageza irobe ryiwe akabanza kurya ivya bagenzi be maze akaza gusozerera kuri rimwe ryiwe, abandi bose bamira amate. Gituma ibihugu vyinshi vya Afurika bitigera bitera imbere kandi bifise ubwo butare, ni uko usanga abatwara ivyo bihugu mu gushika ku butegetsi baba babifashijwemo n'ivyo bihugu bitura, bigaca bibasaba kubaha ubwo butare ku mafaranga y'ivyema, bakaja kubukuramwo ibikomeye bituma baguma ari ibihangange kw'isi, Afurika nayo ikaguma mu mirambizo. Uburundi rero butare buriho, ariko ni nk'uko butaratangura kwimbwa, kuko ubutare nyabwo ntibwimbishwa ibimito, amazuka n'ubujo najoro nka kurya Ndayishimiye yabikoze, bwakoreshwa mu mashini rukokoma ashobora kwimba gushika kilometero 1000. Mu Burundi rero ibikorwa ni nka kurya kombo mudahara wacumvye umutsima, ariko herobe risigaye mu nkono. Gushinga inganda zihingura ubutare mu Burundi si icoroshe, kuko nta muyaga nko bukwiye. Abarundi bararonka kuko uruganda rumwe rucukura ubutare rushobora no gukoresha ikirenga igice c'umuyaga nkuba abarundi bamaze kuronka. Ivyo navyo rero kugira bikunde bisaba ko habaho abategetsi bashira umugambi urashe w'igihe kirekire, ku buryo naho batoba bakiri mu butegetsi rubandanya, kuko ni umugambi bamwe bapfa batabonye umwimbu wawo. Ubwo rero abategetsi benshi bamye turonka kuva muri kahise bakunda ivyihuta, bagenda bariye ko ivyo vy'igihe kirekire ntibavyerekwa. Benshi rero bavuga ko abazoza mu nyuma bazokwimenya. Muri politike n'imikenyero y'ibanga birya abarundi babonye Ndayishimiye yakoze ntabwo ari ugushora ubutare nk'uko bamwe baciye batangura kwihereza umwanya bw'imyungu ngo bagwize akanyota bibwira ko bagiye kunywa izisesa. Birya rero bikorwa ivyari bigenewe abarundi ni ubutumwa bw'ibanga abagabo bamusabye kurungikira amakungu kugira bamenye ko abarundi bisubije ibibanza vy'ubutare abakoroni bari baranyegeje, bizeye kuzorungikira abuzukuru babo kubigazura mu gihe abarundi bahumuye babizi bazoba barashengeye. Si ibibanza bishasha, kuko no mu gihe c'ubukoroni vyaracukurwamwo ubutare bugatwarwa gutunganywa mu bihugu vy'abakoroniza Uburundi. Kibaje nuko intwaro zakurikiye abo bakoroni zishinze gucukura ubufuni na buhoro bene wabo ntizakora kugira ngo ubwo butare buze buhingurirwa mu Burundi. None gushika n'uyu munsi
gutwarwa hanze gusumirwayo nk'igihe c'ubukoroni. Kwereka isi ko umufa w'ubutare abarundi bamaze kuwushikira ni uguhamagara abanyesi ngo baze guhiganirwa ivyo bibanza, maze abarundi duhitemwo abaduha ibihwanye n'agaciro k'ivyo dufise. Ibihugu vyose ntibifise ubutare bumeze kumwe nubwo buba bwitwa kumwe, kuko ubutare buba bwiza bivanye n'isi buvuyemo. Zahabu ku isi iruzuye ariko ntimeze kumwe bivanye n'aho iba yavuye. Uko ubutare rero burushanya ubwiza niko n'ibihugu birushanya mu guhumbirwa. Uburundi rero mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bifise ubutare bw'akarorero. Ibipimo by'abarundi by'abahinga byerekana ko Uburundi bufise ubutare bushusha n'ubwako ngo ibice hafi 70%. Sindayishimiye ajejwe ico gikorwa co kuyaga n'isi bijanye n'uko uwo mwimbu ahubwo wewe yatumwe kumwe k'umwana arungikanwa umuganda w'inkwi akaja imbere, ariko se ari inyuma ari naho we aciriranira ibiciro n'abaguzi. Benshi rero mu Barundi baracibaza ico kiringo ca Ndayishimiye maze kuko atabikorwa bifatika abonesha amaso. Insiguro rero zaratanzwe bikwiye batabitahura na gatwe gato kabo, n'ubundi politike ntiyagenewe bose. Babona ko rero n'abafise amazuru bataciwe na korona bamaze kubona ko no mu kumoterwa ibyiza biri mu guseseka. Abo Ndayishimiye rero yatumwe kunukura kugira baje ku murongo nk'abandi Barundi. Ubu bamwe abakandakanze urumva ko bariko barahwana baronka n'umugani bucira abana ko kizira gushikira ihonyango ry'amategeko, kuko bisamburiye ko imvura n'izuba biba rwawe. Nahirera ko kotsi Ndayishimiye aheruka gucana Abarundi bagiye kubona abavumvi bisuka n'ivyahurirana n'intwari ibereye, ariko biratutuza Abarundi bazoba gifise utwinyo tukibasha bazoronka ibitabazi vyo kwiyondora.